nagashimira Imana kuby'Imana yakoze. Jewe haraciye imyaka 4 nubatse, ariko kumvo z'abarozi ndabaye gikunda mugore wanje ko yo kwibaruka. Umwana ubona yarindigira 6 ndayo satwaye yacivayo. Hanyuma umunsi umwe Imana inyeka igitangaza, narongoreye ruguru, nakora akazi k'ikiboyi ndebyoroshe Rwanda ari umugore ino. Gusa umunsi umwe ndarota mbona je turi kumwe n'uwo cege namfise jana 5. Burya naciye mbwira boss wanje, je namubwira ati je burya rero jewe ngo ngende kuzana madame ino, ashamba wewe ntibizokunda kubera nagira impungenge z'ubu kuna nabona bayeho nabi nakaye naramukunda. Cyo mvuga je sinabyihanganira, reka je nduge. Vuga iby'Imana yakoze umaze kumushikana. Iby'Imana yakoze maze kumushikana ino namana namfise jana 5 ngenda gupanga inzu y'ibihumbi 100 sigara nasi. Ibyo bintu sivyo ngomba kuvuga. Vuga iby'Imana yakoze yo mwaciye yo mwarondere inzu chambrete inzu ibiki n'ibindi ibyo biba bikenewe. Urumva n'umwanya munini cyane. Vuga ati ngeze mu ishengero rya repentance bakanse iby'Imana yakoze. Kuko nimbi ndagira 6 mwamurose nasengewe cyane nagiye kwa muganga. Vuga iby'Imana yakoze. Nageze hano barasengera, bamaze kunsengera amaze kuyisama nta n'ikinini yigeze aswa gufata. Rero ni umwana mubona ngahane bye Imana yankora igitangaza mfashe mukomera amashi. Amen. Yesu abwe cyubahiro. Nanje mpagaze ngahashimira Imana yanteye iteka ikashikana muri Eglise Repentance muri Ruhuka. Nashitseho muri 2023 ndatinya kubwira umukozi w'Imana ngo asengere, nkaraba mu bakozi b'Imana bose bari muri Repentance, umutima wanje ukabura ubundongoye ko ngo asengere. Pastor nkamutinya kumwegera kuko nari nkiri mwibohera. Hama maze kuhasengera iminsi myinshi ndaraba mu bakozi b'Imana bose, Imana ikinyereka Eric Hakizimana umurongozi wa serire Kamenge. Yarambaye hafi nari namugaye imbavu zose byari bitoroshe. Hama Imana imukoresha igitangaza, arambwira ati 2024 izohera ufise umwana. Imana ikora igitangaza, ibanza gukura ikintu mu nda bari baransizemwo amaso mu yandi ndakibona. Hanyuma cyantwara inda muri 2024, Imana ikinehera iteka 2025 tariki 27 z'ukwa mbere mbandarose umwana kubw'Imana yanteke. Kubw'Imana yanteye iteka impuzano wa mukozi w'Imana Eric Hakizimana. Imana imwongera umugisha, imwongera n'inkomezi azoyikorere. Pastor nawe Imana imuhezagire kuko ivyo byose ni Imana yawe. Imana ikongera umugisha, kandi nabonye ikiganza ciza mu byo nakora. Umutware wanje Imana yamuhinduriye akazi, ako kazi yabwese kakora kandi amafaranga ahembwa arusha y'umukozi wa leta ronka. Naje mu byo nkora Imana yarampezagi, tuzoza gushima imuvya twasezeraniye Imana. Ntiturategura ibyo gushima, tuzoza gushima. Imana ibongera amavuta ko pastor amaze kunkora mu biganza, nanje nabonye ikiganza ciza. Imana ikongera umugisha mukozi w'Imana. Imana yawe ibandanye iduhezagira twese. Amen. Amashimwe Yesu nashimwe cyane. Amen. Ubwa mbere mukomera Imana ya Repentance amashi, kuko Imana ni nyinshi, ariko Imana ya Repentance muyikomera amashi menshi cyane. Ikigira kabiri mukomera Imana amashi umwungere wacu n'abakozi bose bakorana. Jewe naje ngaha ndushe nzanwe n'umumama yitwa Mamani, sinzi izina ryiwe. Nari ndushe cyane kuko hariho message umugabo yari yandungikiye, kubera umugabo wanje yari muri Tanzania. Arandungikira message itamuhumuriza, yaramaze amezi 3.
ndavuga mana niwe wanyubakiye urugo ndakeneye wigaragaza naje ngaha ndiko ndarira muye n'umwungere wanje aransengera arambwira ngo itariki indwi azoba yahagurutse izo tariki indwi yaciye ahaguruka Yesu nashimwe yaranshikiriye nshikira ari dimanche naje gusenga ngaha hanyuma nca ndasohoka ndagenda kumwakira bimwe yambarira ngo azoza rishe rishushu niko byagenze Yesu nashimwe yaranzaniye amakado n'ukuri ntari bwigere mbona kuva tubanye kandi ndashimira Imana ko n'umutima wari usimba turi kumwe iyo wasimba twaca dushwana misi yose usimbye twaca dushwana yaraje rero tumaranye indwi imwe wa mutima urongera urasimba ndavuga ati mu izina rya Yesu Imana ya mwungere wanje ya repentance kwirukane mu izina rya Yesu haba akantu katameze neza gato ariko mu nyuma ndahamagara umwungere bica birahera yarasubiye ku kazi kubera akorera umugabo bitaziranotse ubu yarasubiye ku kazi yambwiye ati nzoza ndagaruka nyuma y'amezi 3 ndamubwiye ati mu izina rya Yesu Imana ya repentance ari mu kwezi kumwe izokugarukana Yesu nashimwe ndashimira Imana cyane ko yambohoye nibisigaye Imana izobikora kandi ndizeye yuko na wa mwana yaje amuzanye Imana yo mu ijuru nihabwa icubahiro ariko ubanza ureka rondera inoti mukobwa reka rondera akazi reka rondera azana amafaranga utegetse ngo umbaje mu kwezi kumwe mu kwezi birashoboka n'amafaranga arakenewe indira cy'inoti umugabo n'uwi wawe ntukibazo haleluya yajarushe arushe bimwe biteye ubwoba ndamubwira ati tariki indwi umugabo wawe azoba yaje izo tariki nyene nizo yashikiyemo tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu Yesu ashimwe Yesu ashimwe kandi nanje numvise nto kwiyumanganya gushima Imana yarankoreye ibitangaza bidasanzwe mu kwezi kwa mbere nagwaje abantu 5 kandi bose byagaragaza by'ukuri ko hariho urupfu natangiye ngo aza umwana akavoma isaka diara amaraso baramutera serumu gushikaho amaraso akama bamuteye serumu akiye kudiara amaraso akavayo numva ko bitoroshe ariko hamwe n'Imana ndabwira umwungere ikibazo ndiko ndahura naco aransengera inyuma y'imisi 2 umwana barakize inyuma yaho avuye mu bitaro papa nawe afatwa adashobora gutambuka yaravyimbye cyane hanyuma turaja kwa muganga basanga tubaza ko ari hernie dusanga ni prostate bamwandikira operation rero kubera imyaka afise arambwira ati no je sinja kwa muganga ntwara kwa pasteur ariko naza namaze kwimubwira pasteur arashika aramusengera kuko abo tuvukana tudahuje kwizera ntivyatworoheye aramubwira ati ntubazokopera abandi babona ibipimo muganga yamupimye ati nibikunda baregeranya amafaranga ati tegereza kumujana muri operation hama Imana iramukoresha ari ngaha araza kuvyivugira nawe mutama yaje ego yo ndafashije hanyuma aravuga ati jewe ntarapfa ntimunjana jewe nimundeke ni habageze ko pfa nzogenda ariko simfira muri operation nukuri Imana ihezagire umwungere Imana iguha umugisha cyane mwungere waraturemesheje haraho watubwira ngo ntaje muri operation nanje nkumva ubwoba ndavuga no nk'uyu mutamani yapfa bazova ngo ni babakizwa bwa Nadine butumye apfa bose baranka ariko hamwe no kwizera ntiyigeze aja muri operation baramuha imitsi y'amatonda hano muri Burakeye bamusengera pakavugana na pastor akamusengera ku telefone nuko rero nyuma yaho 13 z'uku kwezi kwa kabiri aja muri controle basanga mutama yarakize Ico ni gitangaza cya kabiri turiko turagwana n'ubugwayi bwa papa mama nawe acaratemba yafise hypertension agwara malaria badutelefona ngaha muri eglise turi kuri Saint Seine ngeze ajya ku muryango ngo mama wawe arapfuye aratemba caja afatwa na AVC kandi yari hano mu Cibitoke cya Rugombo tugenda kumutora iryo joro cada telefona pasteur n'ubwo babwishi cyane ndavuga nti ndabona ibi bintu bikubera rondera urupfu kabisa muri famille hama aravuga ati ntugire ubwoba turamusengera nukuri pasteur mama yarakize ntiyigeze amugara murazi ko umutamakazi afashwe na AVC agatemba arashaka kubaparayiza cyakagira nta hantu namwe yigeze amugara n'iyisaha ni muzima yarakize inyuma y'ivyo turi muri ivyo encore mumbabarire ndabivuge fise umuwonkera avukana na mama ari kuri tere akora muri Regides yari kuza hano uyu munsi n'ivyakundaza kwa Mungu aribwa n'agakoko bitwa scorpion
kakuriye ntushaka kumara iminsi 3 nawe ari kuri tere kugira azomanuke Bujumbura bimufata umwanya arabimbwira tujya ko turamusengera arazara nka kuja mu bitaro gumavugwa ukuguru kuravyimba gushaka kubora shaka kuvuga ikintu cyabaye dimanche pasteur avuza nashaka kuja kumuraba mvuye nga gusenga aravuga ati muduza amaboko ndabasengera ubushobozi buri muri jewe buraza kubakorera na musaza wanje n'abana babiri bose baduza amaboko turafata taxi turagenda mu Ngagara tukiri mu nzu ndavuga nti condition mwayumvise ikintu cyose kimara kigenda na condition ntihagire umuntu umuko bakutaramusengera birabananira tushitse ku muryango umwe ari kazarika birabananira bose bararamukanya banamushikira ibigumbagumba birafata birabananira je ndamuramutsa gute ngo kubera ko ndamukije ko nta kibazo ndamucanganya nyene dushitse mu nzu ndamurambika ku ikiganza nukuri yaramaze hafi amezi 2 byafashwe muri December adatonda ku kazi ndamanza ndamureka ndamutelefona hirya ejo arambwira ati kuva kwa mbere ndatonda ku kazi narakize byukuri ibintu Imana yankoreye sinzi nabona ko hari impemu y'urupfu ariko Imana yo mwijuru kubw'Imana yo mwijuru yaduhaye umwungere yaduhaye Musa hano hano byukuri Imana imuhezagira umukozi w'Imana kandi ikindi no kongera ko hari ibintu ibi byo kugurana Imana nukuri jewe nshitse ngaha nkumva bavuga ngo kugurana Imana naragiye mu bintu by'amarogike ndazi ko namwe ngaha barimo naho mutabivuze ndajya mu bintu by'amarogike muri Bibiliya ko hatahantu handitse kugurana Imana ibi bintu byo nibiki ndabipinga amen hanyuma irigira kabiri ndagenda ndabikora mugana nabikoze umva mutima sindabitahura ariko irigira gatatu numva nanje ndahagurutse kubikora hari ngaha ya dimanche heze nditanga buze kugura ndahaguruka nja mu bandi iryo joro butaraje nukuri amafaranga natanze Imana yigwiza incuri jana nza umuntu ntaniteze nzabona amafaranga umuntu arandugikiye hama nzabona umugabo ngo burya ngo nakurungikiye ngo umunsi mukuru w'abakozi ngo w'abadamu ngo buritegura ndumigwa mbonye ukuntu Imana isubije ivyo bintu nukuri ivyo bintu birakora bantu kumbure mufise amakenga ivyo bintu birakora byukuri byarankore narabibonye hama Imana ibahezagire cyane Imana imwongera amavuta umwongere imugeze kure kuva ngeraha nta kintu na kimwe ndigera nkora canke ndondera ngo canke kare vyarangora kugira nshe kure isisa mu kintu cyose nakora ahantu nakora ikibazo kanaka narondera nk'akamarishe kanaka bikanga ariko ubu bandondera atari je ndabarondeye Imana yo mwijiri habwe icubahiro tutere haleluya nini cyane nababwiye ngo ngiye gusengera ibiganza byanyu kandi ntihagire umuntu n'umwe muza kuramutsa kuko ubushobozi bugiye muri ibi biganza ubushobozi bunkoreramo bugiye muri ibyo biganza byanyu uwo muza kuramutsa ibyo biganza ubwo bushobozi buca buja muri uwo muntu muramukije